Bisangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Intara ya Mwaro buca yakira igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye uzoba wigina imyaka ine ari ku butegetsi. Igikorane kizoba ku magenekerezo ya 20, 21 ndetse na 22 Ruheshi 2024 muri komine Nyabihanga. Mu gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu vyahawe imiliyoni 300 zo guhimbaza ndetse no gutunganya ibikorane, abakozi ba leta mu ntara ya Mwaro buzuye amaganya. Bategetswe guterera ico gikorane no kugura igitenge gishasha bazambara mu minsi y'igikorane. Ntibatahura ingene bategekwa kuja gusenga iminsi 3 kandi ari isengesho ry'umuryango wa Evariste Ndayishimiye. Ntibumva ingene bategekwa guterera kandi amakori y'abarundi asanzwe ariha ivyo bikorane, bakongera bagategekwa kugura igitenge mu bukene basanzwemwo. Babona ko hari ubukoroni bushasha. Amafaranga bategekwa kuriha. Umwe mu bakozi ba leta haraciye indwi hatwandikiye ati: kuva igenekerezo rya 20 Ruheshi bariko bategura ico bita igikorane c'umukuru w'igihugu mu ntara ya Mwaro, ariko ngo kuzoba ari ukwigina imyaka 4 amaze ku butegetsi. Ubu rero dutegekwa kugura igitenge tuzogenda twambaye mu buzi bwose. Komine yose igira umwambaro wayo iruhande yo kugura igitenge c'ibihumbi 30 ndetse n'500 vy'amafaranga y'amarundi. Dutegekwa no gutanga intererano. Aha twese twarabwiwe ayo dutegekwa gutanga, ayo dutegerezwa kuzotanga. Banasaba kandi abatwara ubuzi ko barungika urutonde rw'abakozi bose bashizeko ayo barishe. Uwanse gutanga bakandika ko refuse, ni ukuvuga uwavyanse nyene. Aho urumva ko inkurikizi zizoba tutazozitura kubera ubwoba. Rero abantu benshi barabikora batabishaka. Ehe ingene twategetswe kuriha ayo mahera. DPI ni ibihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi. Inspecteur provinciale ni ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi. Conseiller DPI ni ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi. Secrétaire DPI ni amafaranga ibihumbi 3 vy'amafaranga y'amarundi. DCI ni ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi. Inspecteur DCI ni ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi. Conseiller DCI ni ibihumbi 15 vy'amafaranga y'amarundi. Secrétaire DCI ni ibihumbi 3 vy'amafaranga y'amarundi. Umukozi w'ishure rifise uburaro ni ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi. Umuyobozi w'ishure poste fondamentale ni ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi. Umuyobozi wa Ecofo ni ibihumbi 15 vy'amafaranga y'amarundi. Umwigisha muri poste fondamentale ni ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi. Umwigisha muri Ecofo ni ibihumbi 2 vy'amafaranga y'amarundi. Uwundi mukozi wese kw'ishure ni ibihumbi 2 vy'amafaranga y'amarundi. Ibi bintu ni akamaramaza aho uwundi muntu ashinga ingene ukoresha amafaranga yawe ku nguvu. Ikindi kiboneka ni ubusuma bigisha abategetsi. Mbega ni kubera iki uwutwara ishure rifise indaro atanga ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi? Yoba ari kubera ahembwa menshi canke bisigura ko aza kwiba amafaranga yo gufungurira abanyeshure? Ibi ni ibintu bije kwica ubutunzi bw'imiryango bwari busanzwe atako bwifashe. Ibaze kuja kumara iminsi 3 i Nyabihanga. Aho rero murazi ko n'ikibazo c'ibitoro ko kitavyorosha. Hariho igitoro bazanye baca baracugarana ngo kizokora mu gihe c'igikorane gusa. Twama tuvyina ngo abakoroni baragiye, ariko ubukoroni turimwo ntibusanzwe pe.
intonde z'intererano z'abategetsi bo hejuru. Ejo hiriwe harakwiragizwa ku mbuga ingene abategetsi bo hejuru bariko baraterera mu ntumbero yo kwereka abandi bategetsi ko uwudatanze azaboneka kandi nawe nyene bishobora kumugirako ingaruka. Kuri urwo rutonde hatangura icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yatanze imiliyoni zitatu. Buramatari wa Mwaro Gaspard Gasanzwe yatanze umuliyoni n'igice. Haraboneka kandi abandi bategetsi. Icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye yatanze imiliyoni zibiri. Umupfasoni Laurence yatanze imiliyoni zitatu. Abashikiranganji bava i Mwaro, abajenerali bava i Mwaro, abashingamateka, abarwizatunga bakomeye ndetse n'abandi bategetsi batari bake bava muri iyo ntara. Umuntu aravye amafaranga aherera muri ibi bintu vyo guta umwanya gusa kandi hariho ibisata bikomeye bikeneye amafaranga aratangara cane. Umuntu yibutse ko bamwe bava gutamba mu gikorane bakagorobereza ku mupfumu mu Ruyigi, asigara yibaza uwaroze Uburundi uwo ari we. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko amashirahamwe hariko ariyamiriza amajambo abiburwango yerekezwa ku nkehwa. Urunani rw'abashingwamanza b'Abaheba, Abanyamurenge n'Abatutsi bose b'Abanyekongo bagiriza leta ya Kongo kubandanya ifasha mw'ikwiragizwa ry'imvugo zibiburwango zihamagarira abandi Banyekongo bo mu bundi bwoko gukumira Abahema, Abatutsi ndetse n'Abanyamurenge bagize umurwi w'inkehwa muri Kongo. Basaba amakungu kwibanda ku kibazo c'ikumirana muri RDC. Mw'itangazo urwo runani rutangaza ko igitigiri c'ivyaha bifitaniye isano n'ikwiragizwa ry'amajambo abiburwango rwiyongereye mu burere bwose bwa Kongo. Kuri urwo rwandiko ayo mabi haribonekeza cane mu buseruko bw'ico gihugu kubera ugutana mu mitwe hagati y'abagwanyi ba M23 n'igisirikare ca Kongo. Ubwoko bukorwako ni Abahema, Abanyamurenge n'Abatutsi baba mu burere butandukanye bwa Nord Kivu, Sud Kivu no mu ntara ya Ituri. Kubw'urwo runani n'ayandi mabi ndengerakarengane ariko arakorwa na leta ya Kongo. Ivyo bisigura ko leta ya Kongo ifise uruhara rukomeye muri aya mabi. Bamwe mu banyepolitike bahamagariye imirwi imwe imwe guhama iyindi. Iryo tangazo rirerekana kandi ingaruka mbi z'ukudahana ayo mabi akorwa buri munsi mu buseruko bwa RDC. Mu kiganiro ciyaguye yahaye SOS Media Burundi, umushingwamanza Innocent Nteziryayo, umuhuzabikorwa w'amashirahamwe ahurikiyemwo abakorewe amabi b'Abatutsi, Abahema ndetse n'Abanyamurenge b'Abanyekongo, yatangaje ko ivyo bashikirije bishingiye ku ntahe z'abakorewe ayo mabi ndetse n'ababibonye bakitwara ariko ntibatunganirizwe. Iyo myidogo igizwe n'intahe zegeranijwe ku rubuga. Abantu benshi barakozweko n'amabi avuye kw'ikwiragizwa ry'amajambo abiburwango. Leta ya Kongo yigira ko umengo mu buseruko bwa Kongo vyose bigenda neza, ariko hari igice c'abanyagihugu bariko barakorerwa amabi atavugwa. Abantu benshi barishwe, abandi barirukanwa mu mazu yabo, abandi mbere barapfungirwa mu busho n'amabohero i Goma n'i Kinshasa. Uko akaba ariko yabagirije. Yongerako ko leta ya Kinshasa itakoze amabi gusa mu myaka itatu iheze, ariko kandi ayo mabi yariyongereye cane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 igihe benshi mu banyepolitike bashigikira ayo mabi. Avuga ko n'amatungo y'abakorewe amabi nayo nyene yasahuwe. Abo muri iyo miryango baba muri ico gice c'ubuseruko bwa Kongo bemeza ko bakozweko n'amabi yakozwe na bamwe mu bagize leta ya Kinshasa bafadikanije n'abandi banyepolitiki, abarongoye amashirahamwe yigenga, abaharanira agateka ka zina muntu bakoresha mu gukwiragiza amajambo y'urwango ku bandi
bo mu miryango ndetse n'amoko. Mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu nk'akarorero, imiyabaga y'Abatutsi nibo cane cane barabwa muri iki gihe, abagwanyi ba M23 na FARDC babandanya bagwana. Abanyagihugu b'i Goma baritiranya Umututsi wese na M23, uko akaba ariko vyamenyeshejwe na Vincent Tegera, umukuru w'urwaruka rw'Abatutsi mu ntara ya Nord Kivu. Benshi muri twebwe bari mu mabohero i Goma na Kinshasa ku mvo zidafashe. Urashobora guhura n'abajejwe umutekano bakakwagiriza ko uri uwo muri M23 ugaca ujanwa mu gasho ubwo nyene ukarungikwa i Kinshasa. Ikiduhungabanya gusumba ni uko leta yacu nayo nyene idafata ingingo zibereye mu kudukingira, na cane cane muri iki gihe c'umutekano muke uguma wibonekeza. Uko akaba ariko Innocent Nteziryayo yashimangiye. Yasavye leta ya Kinshasa ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu gukurikirana ico kibazo no kureka izo nkehwa zibe mu mahoro n'imiryango ibane neza. SOS Media Burundi ntiyashoboye kuronka indongozi za Congo kugira ngo zigire ico zishikiriza kuri ico kibazo. Mu kwezi kwa Rusama, MONUSCO yari yatunganije inyigisho i Goma, Bukavu ndetse na Bunia zigamije guhimiriza abanyagihugu ba Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri kugira ngo birinde gukwiragiza amajambo ahamagarira gukora amabi mu banyagihugu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.